ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza biraha iwanyu ariko abantu benshi batazi bivuze ko iki ni kuri radiyo Bonesha FM igihe cy'isaha 9 gushika isaha 10 ku munsi wa mbere ku wa gatatu no ku wa kane. Kaze kuri radiyo Bonesha FM tubahaye ikaze. Tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro mubivuze ko iki kiganiro kibaka ryo kugira ico muvuze ku biba byavuzwe hirya no hino mu gihugu. Iganiro cacu cuno munsi gitanguriye urukurikirane rw'ibindi biganiro bidasanzwe tugiye kuzoza turabashikiriza muri kiro kiringo cose icimyiyamamazo aho tuzobashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga abazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya gatanu uruheshi uno mwaka. Ni muri yo ntumbero migano cacu ucuno munsi twakira abanyapolitike babiri, Francis Rohero harongoye umugambwe FPI na Jean de Dieu Mutabazi harongoye umugambwe Radebu. Igano cacu rero kikaza kuba kiri mu mice ibiri. Iminota 30 ya mbere twakira Francis Rohero maze abashikirize imigabo n'imigambi y'umugambwe FPI. Mu minota 30 ya nyuma y'ikiganiro naho tuzakwa kira Jean de Dieu Mutabazi nawe abashikirize imigabo n'imigambi y'umugambwe Radebu. Turaza kubaha nakaryo mwe mutumviriza kugira ngo muze kubaza ibibazo abatumire bacu. Iganiro mukizwa na Christine Kamikazi uri ko ratuba amajwi abashikira ni vyatore kwizera mukanya dusha twakira umutumire wa mbere. Mbega Yakobo ivyo vyiyumviriwe kurahe uratora ntore twitore indongo tuzoturongora ere gutora neza ugatwagwa neza watora nabi naho ibaze nawe amatora natume tujyana amatora natume tugwana. Dusubire tubahe ikaze mu kiganiro mubivuze kiki mwamaze kuvyumva yuko igano cacu ucuno munsi ari kiganiro gitanguriye urukurikirane rw'ibindi biganiro bidasanzwe tugiye kuzoza turabashikiriza muri kino kiringo cose c'imyiyamamazo atuzobashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya gatanu ruheshi uno mwaka. Nabivuze mu ntangamarara ko twakira umunyapolitike Francis Rohero arongoye umugambwe FPI niwe turi kumwe hano muri studio niwe tuza kumarana ino minota 30 ya mbere y'ikiganiro. Francis Rohero tubaramutse twongere tubayikaze mu kiganiro. Mwaramutse neza mwakoze kuntumira nizere ko barundi bariko baratwumviriza tuza kugira ico dushitse ko kunganyirana. Mbega mu mugambwe FPI muramukanya gute? Twebwe turamukanye nk'abarundi bose mwaramutse mwiriwe gira Kristo hamjambo salamu alaikum. Nitwibaza yuko indamutso zoba ikintu gishobora guhindura ubuzima bw'abantu muri politike. Umurundi wese naramukanye ko avyiyumvamwo ahubwo yibaza ati mbega uno munsi ndaramuka mfungura iki ndaja kwishuri ndaronka akazi. Ivyo ni ibibazo vya politike. Egome umugambwe FPI n'umugambwe uzoja mu matora yimirije mbega muzoja mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yose. Ego mugiye mu mashinga amateka tuzoja mu matora mu gihugu cyose mu ntara ko ari zitanu mu makomine naho tuzoja mu makomine ani kubera izindi ntonde barazanse. Ntitubigarukako uno munsi tukeneye kuyaga nkuko mubivuze ivyo vy'imigambi nibaza yuko bihagije kugira umurundi amenye urugendo tugiyeko. Egome ucugira ko rero ubwira abatwumviriza umugambwe FPI watanguye ryari? Umugambwe FPI wemewe gukora ku mategeko mu 2023 hari ku itariki 26 z'ukwezi kwa Kigarama no kuvuga ko unyumaze umwaka n'igice. Office ihangiro ijyahe ivyo twakwita vision mu rurimi rw'igifaransa. Yego cyane. FPI ifise igicapo citwa nka projet de société ndabivuze nkuko gishingiye ku bintu bitanu. Muvuze rero ico ca vision ni kimwe
ni umuco n'ubwenge twagerageje gushira hamwe n'abantu twari kumwe ducapura igihugu twifuza, igihugu abana bacu n'abuzukuruza bacu bakibayemwo bonezerwa. Ni igihugu coba kitarimwo uburyarya n'ubube gito, naco twacitaziriye Burundi buhiriwe mu itekane. Ni ingene twacapuye ibisata byose ingene vyokorwa, turacapura neza ingene ibintu byose by'igihugu byosa, aho abantu boba, aho bokorera, aho borima, ibintu byose turabigira neza ku buryo ugisomye no munsi wese yumva ko bimunezera, avuga ati ico kintu mbega no kibona gute. Nico twita vision. Ivyo rero ntibirabana n'imyaka. Uburundi buhira mu itekane ikintu tuzokwama twirukira twifuza mu myaka yakazoza no mu myaka 100 abana bacu bakabandanya bakingura ku bwenge bakigira gwabo. Nico turiko turasangira n'umuco. Ico naco gikurikirwa n'ingene dutahura ingorane zo muri kino gihe. Nico mu Gifaransa bita manifeste. Tuba dushaka ko abantu badasubira kubesha abantu ngo ngaha anywe ingorane ngo ni banaka. Hari abagiriza imigambo yatwaye imbere. Abagiriza ubuntu abantu ko bari banaka ubwoko bwabo canke ibiki. Ivyo sivyo twe tubibaza ko ari ingorane. Igihe twebwe tuvuze ingorane tubona muri kino gihugu dushaka ko tuzihuriza ko ingorane. Ni igihe tuvuze ingene abantu babura ivyo bafungura. Ni igihe tuvuga ingene abantu babura akazi, bakabura ingene biga, bakabura ingene bivuza, bakabura aho baba. Nizo ngorane abantu usanga duhuriye ko nk'abantu tudasubira kwagirizanya, tukumva ko turi bamwe, ko tuzokirira hamwe nk'abantu canke ko tuzopfira hamwe nk'abana b'imbeba. Ico rero tukagigira nikira kabiri. Ikigira gatatu ni inyigisho dushiramwo kugira ngo twumve ko ivyo bintu tutazopfa tubikosoye, tutavyize kubikora. Mbega twokwiga iki? Nivyo rero dushiramwo inyigisho zacu zirimwo ahanini ibintu duhagaze ko twebwe muko tuvuga ubuntu, ubushinga ntahe n'ubugabo. Imico twifuza ko Murundi wese yogira ni imico yagira atakara muri iki gihugu, aho uburyarya bwasubiriye ivyo byose, aho umuntu yumva yuko politike ari ugukwikiza abandi we akiha byose. Ivyo rero turategeza kuvyigisha. Mwavuze yuko rero muzokwitoza hasigaye 2 ndabiyejeje. Ikigira kane ni abantu bize ivyo bintu twigisha. Tuba dushaka ko baje muri politike bakavyumva. Ntidusubire kumva abantu bavuga ngo baratinya politike, abantu bose umengo barayiruka. Hakwiye abantu bafata icemezo, l'engagement, bakumva ko baje kubikora nk'umuhamagaro. Ikigira gatanu ni ico bita ingingo za politike, ingingo zifatwa muri bihe vy'amatora uvuga uti kinzogikosora. Muri ayo matora yo tugiyemwe twe tuzokora bijya bine vya mbere kugira ntidusubire kubesha abantu. Abashinga amateka ingene iki gihugu cacu giteguye kuco bita intwari hagaze ku mukuru w'igihugu, regime presidentiel. Bituma uyira umushinga amateka, amategeko yarakoze kugira ngo inamashinga amateka yamiri munsi y'umukuru w'igihugu na leta. Ni bimwe mwama mubona ubu n'abashikiranganje bagiye muri leta ibintu babivuga uko babishaka, amabije bakagira uko bashaka, abashinga amateka umengo bari munsi, umengo bafukamiye imigambwe kugira ngo bagire ivyo bashaka. Ivyo rero kenshi twebwe muri aya matora mu mashinga amateka tuzoyajamwo duhagaze ko abanyagihugu batahura ko ivyo bine tubikoze vyo duha tubaye benshi muri amashinga amateka gushobora guhagarika n'amashinga amateka ifise abantu biyangajije bataje kuba badandaza, baje gukora ibintu bibiri nyamukuru inamashinga amateka ikora. Kimwe muri ivyo ni ugutora amategeko meza, ayo nayo aba meza iyo urabiye kuri kimwe cya kabiri gukura abantu muri zangorane. Ya mategeko acara ubutungane bwiza, kwa bategetsi batadandaza, gukora ibintu byose bituma tugaruka ku mategeko. Ikigira kabiri ni kuraba ivy'ibikorwa vya leta ingene bikorwa ukabirimbura. Ibi bintu by'uko baguma baduza amahera ya leta ukavuga uti ntimusubire, gabanya. Aho usanga amahera 70% y'amahera aja mu bigira ubuzima bwa leta ntaje mu mwimbo, ugasanga ibyo mu mwimbo biri munsi ya 30%. Neza na neza rero ngivyo rero bitanu yuko mwemerera abanyagihugu mu gihe hamwe bo bizera bakazobatora muri ayo matora yimirije. Mwavuze yuko haba mu mashinga amateka muzokwitoza mu ntara zose kwari 5, mu makomine nta muzokwitoza mu makomine 4. Nigiki mwemerera abanyagihugu mubona yuko barinze babizera mu bakorera? Ikintu cyo kwemera nico turiko turakuramo bibe mu migenzo abantu batahura ico bivuga. Dutora abashinga amateka kugira ngo uno munsi turonke n'amashinga amateka y'agaciro. Ino mashinga amateka irimwe abantu biyangajije bashoboreje kubwira bari muri leta bati ivyo bintu mukora si vyiza. Bataza kumva umengo bahawe ikibanza bace bicaramwo. Abo bantu ntibaba baje kubaka amabarabara, abo bantu ntibaje baje guha abantu ibintu, baje kugira ngo amategeko akurikizwe. Ngici ico tuzokora. Ico naco kugira bakibone tubasaba no munsi kumenya abari baraja ku mariste ya FPI. Niba bamenye, niba abantu babanye mu kibano, babonye ingene bigenza aho bari, abo bantu babakunde. Nico nitandukanyiro rinini y'ajya y'amatora n'amatora y'umukuru w'igihugu. Aho umukuru w'igihugu yitoza avuga ati jewe ikini mwantora nzogikora uko.
uno munsi ico twemera conyene nuko umushinga amateka agira ati jewe ni nicara mu namashinga amateka tukaronka bijya biharuro bavuga majority absolute igice c'abashinga amateka kongera kumwe vyo dutuma atategeko rirengana rije kononyera umunyagihugu rije kongereza amahera ya leta rikaduza amakori ataco biri kubera mu marira mu mwimbo ivyo nivyo jonyene dushobora guhagarika na cane haca haba ico bita cohabitation hagati n'amashinga amateka n'umukuru w'igihugu kugira imyaka 2 isigaje manda yiwe agire intwaro adasubira kwidoga mama mumva haraheze imyaka 5 umukuru w'igihugu yidoga ku butungane butariko burakora kwibisata bitariko birakora ivyo yabivugira hera abantu bumva bivuga iki ya mico yaragabanutse abantu bose baba nk'ibisuma abantu bose baba nk'ibikoko wenyene abivuga n'abantu azi yagenye ibi bishobora guhindurwa nuko hagiye muri politike abantu bashasha bintangarugero bagendera kuri ya mico twavuga bazi kibazanye kuko bavyize kugira ngo za vision zacu tudishikeko twitonze mubona byoroshe ko muzoshobora kubishikako ukoroha ntivyigera vyoroha ni ntambara muzindi dutegezwa guca bugufi kugira ngo tubishikeko ubwa mbere dushaka gukura iki kintu cyo kumenga imigambwe iringaniza inguvu twe ni turiko turinganiza abantu kwerekana ngo tuzabana dushaka ko umuntu wese ari mu mugambo ari wese adushigikira kuko yumva ko ivyo tuvuga bishaka kumugira akamaro ni benshi turabizi bamaze kuvuga ngo barabizira canke iki mugabo no munsi turiko dushaka guca bugufi kugira ngo umuntu wese ari mu mugambwe yumva ibivugwa handi niyumva karusho mu bintu bimubabaza uno munsi haguruka abifatire ko yumva ico ashaka gushikako yaba umurimi umworozi umukozi wa leta abakora ivya bigenga abamenyesha makuru abasirikare canke abapolisi bose ni barimbure bagire bati amatora kugira tugira akamaro ntitwishiremo ngo yaraheze ntitwishiremo ngo byose byarabaye ahubwo ni babigire mu ruhara gushika kujya munsi w'amatora bose babigire mu ruhara bamenye yuko babikeneye mpora ndabibwira n'abari muri za seni na sepi na hose na masesi namwe muri abarundi abana banyu bariga abana banyu barivuza ntimugire nkunzi raba kwivyimviro vyiza ababifise abavyumva nico bo bikoza ari bo baje imbere kandi dushiraho intayishize nibaza ko bizodufasha kugera isa 9:13 twabwiye yuko namwebwe mutwumviriza tuza kuba akaryo kugira ngo abafise ibibazo mushobora kubaza umutumire wacu mushobore kumubaza mwumvise ko turi kumwe na Francis Rohero harongoye umugambwe FPI ahariko harashikiriza imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe FPI uri mu migambwe hizoja mu matora yimirije kugenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turi mu twakora kuri 39 77 35 94 mufise iminota 15 gusa y'ukwakura kugira ngo mugire ico mubaza umutumire wacu ubuno munsi ibaze nawe amatora atume tujyana amatora atume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi Harumwanyi yamaze gushika ku murongo mwiriwe Umunywanyi yamaze kuva ku murongo mwakura kuri 39 77 35 94 34 abadashoboye kwakura muranwika ubutumwa kuri Facebook bonesha amakuru muja kuri Facebook mwandike ijambo bonesha amakuru muca mutubona hari umunywanyi ku murongo mwiriwe mahoro cyane namahoro muri bande mutwakuye muri he Joseph Mugatumba mwumvise ko turi kumwe n'umutumire uno munsi mutumire sinabikurikiranye cyane ariko ndabukiriza umutumire ni Francis Rohero arongoye umugambwe FPI ahereje gushikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe FPI murashobora kumuramutsa mufise akabazo mumubaza mukamubaza kubijanye n'imigambi bafitiye abanyagihugu mu gihe bo bizera muri ayo matora yimirije Ego mumpere mwiriwe neza amakuru y'imisi ni meza nukuri Ego hanyuma rero je nsikiza bisanzwe abo banyepolitike bamwe sibavuga ngo ni bose bafise imigambi yabo mugabo bafise imigambi y'imana nyene bagenda bakemera ubuki bategeka
ugasanga barakwemerera ibi na biriya mugabo bamaze gushikira ya butegetsi ugasanga nta kigenda. Ikibazo cawe rero ngerageje kugufasha kugitumbereza neza Joseph ushaka kubaza Francis Rohero nimba imigabo n'imigambi bafise babona yuko koko hamwe mwobizera mukabatora bazoyishitsa. Ego nukuri nimba bafise imigabo n'imigambi babona yuko hari ikintu bazohava batumarira bakaza bafise akarusho ngira gusumba ivyari bihari. Ntaco tuma tutabatora. Urakoze cyane Joseph twakuri ngaho mu Gatumba Francis. Ni muri mubemera ubuki bategeka. Nivyo nasiguye abenshi nivyo gutora umuntu atora mu minota 2 agaca agenda mu gabantu nibamenyere kubaza mbega na kaninde yabayeho gute yigenjeje gute ivyo bintu nibabishiremo kuko iki kintu cyuko dutora intonde zugaye mu migambwe abantu umengo bizera umugambwe izina ry'umugambwe mugabo bataza abantu rero twatumiye abantu nk'ubu yavuze ko aba mu Gatumba nukuvuga yuko ava muri commune Ntahangwa ndamutumiye kumenyana n'abayitoje n'abiwacu bari ku mariste bo muri Ntahangwa abamenye ubwambere abo bantu bo mu kibano ciwe amenye abo ari bo abashobore kubakunda niyumva hari ikintu na kimwe kitameze neza ku vyabamenyemo muri kahise canke no munsi ababwire yuko ivyo bintu bidashoboka rero akenshi aho niho dutakariza twibaza yuko umugambi kubera ngo tubumva izina abantu bagashabaje gutora abantu nibagire habo bucuti hagati y'utora n'utorwa. Yego me harundi bunywanyi ku murongo mwiriwe. Mwiriwe cyane. Namahoro. Yego namahoro namwe. Yego me muri bande mutwakuye muri he? Ni Ferdinand muri sacha Bujumbura muri Mukaza. Ferdinand wumvise umutumire turi kumwe? Yego namukurikiranye ndanamuramukije. Mwaramutse neza Ferdinand. Namahoro hanyuma. Koko jewe imigambi ndumva ko ari myiza. Ariko ikintu twisha mu gihugu cacu nuko usanga keshi novuga ati abanyagihugu bamwe kubwishi babonye umuntu uwo munsi nimba bashiri ibyo bamwe akabashirika baca bagata umuntu noye je no hanura nanje yuko bakwiye gutoraho kuri batore inyobwa cyangwa batore ibyo bindi babashiriye barabe aho kuri ha mikiri naco nosaba unyakuba bamwe yogirirwa amahirwe agatorwa akaja mu nama nshingamateka inama nshingamateka y'igihugu cacu yakwiye guhindura iteko yakwiye guhinduka. Iteko rigenga iki? Inama nshingamateka ahandi nama nshingamateka yo mu bindi bihugu arashobora no kubogoza mbere bivanye ngoba no mu bihugu byabonye izya bariko barakora yakoze atari byo ugasanga inama nshingamateka mu kwikira mu Burundi mugabo ayiwacu ahubwo wenyine nibo babivuga bakayikura kivuga umugambwe rero FPI mu gusaba yuko ugiriwe amahirwe ho gatogwa wohindura iteko rigenga inama nshinga mateka ubushikiranganje afikuza inama nshinga mateka yego kuvuga izo nyinzo z'induzikaga kuvuga ati nyawe umugambi nshinga mateka abantu meko kandi bagenda barose unya bashinga mateka ubu barageze kuri amataka banabona mu bikorwa rusange mugabo ikintu cerekeye icyo kuvuga bati itegeko niye tubona riri ko birakaneza n'agihugu baca birabira hirya cyo mona cyari gikwero n'izi ntonde zugaye nazonya kubawa mutumire ndasabye no kuri inama y'amategeko tugubunye bazubagerekeze babyige zihinduke tukugize intonde zugaye nizo zisha abantu byobeza n'abantu ubone ikimenyetso cy'umugambi ntumenye witoje urakoze cyane Ferdinand reka duhe kanya abandi banyagihugu ariko baratwumviriza mwakura kuri 39 77 35 94 Francis Rohero umunywanyi wacu Ferdinand hano mu gisagara ca Bujumbura ati abasaba yuko hitegeko rigenga inama nshinga mateka amwe mwizewe mu gatogwa ryo hindurwa hari ico mwavyumviriyeko si iryo ryonyene kubera navuze yuko igikorwa ca mbere no gutora amategeko meza yo nayo ubu yatora uravye ivyo abanyagihugu bishobora kubamerera neza abagize amategeko turi mu munsi guhera kubwizwa shingiro bahaye ububasha bukomeye mukuru w'igihugu aho twavuga nko byari mu girundi ca kera ngo yica gakiza aho usanga n'ivyimviro biri mu bantu n'amashinga amateka bitavugwa umengo icyo
umugambwe wiyumviriye nico kije imbere ivyo rero ni ibintu bidaha icubahiro abashinga amateka ari naco gituma unabona nuko umushikiranganje ashobora kuza akababwira n'ibintu bitagira nifatiro bose kumva ngo batoye ijana kwijana kuko batinya ko umugambwe wabo bahana kigaruka muri kimwe navuga ingene twe twigisha bariko baraje kwitoza kugira ngo bagire ubwigenge bwo kumva ko ubwenge bwabo n'umutima wabo bije imbere kigaruka muri kimwe navuga cingene bagira engagement uko biyemeza kuja muri ivyo bintu nico gituma nk'abashinga amateka bacu mu gukosora ico tutagize ngo abantu ngo bagenwa n'umukuru w'umugambwe ngo nabashireho twasavye abantu hasi mu kibano ko ari bo bashira imbere abo bashaka kugira ngo amaliste bayakore baranabona n'amafoto twagiye turashiraho kugira ngo abantu bamenye abaribo naho bihera Egome twibutse abatwumviriza yuko ikiganiro hari mubivuze kwiki twadufise umutumire Francis Rohero arongoye umugambwe FPI hakaba ariko harashikiriza imigambi bafitiye abanyagihugu mu gihe bo batora mu matora yimirije twabahaye akanya kuko mwakura mukamubaza ibibazo ni kuri 39 77 35 94 dufise iminota 8 gusa yo kubakira harundi munywanyi ku murongo mwiriwe namahoro yego namahoro muri bande mutwakuye muri he ndi bubanza Aimable bubanza namahoro yego twiriwe wumvise umutumire turi kumwe nakumvise na FK ni Francis Rohero sinzi ko mwufise ikibazo mu mubazo nakomba kubanza kuvuga ku migambi yashikirije yemwe kuri ni myiza gusa ndagomba asobanurire kubyo je ntumva neza avuga ati yuko azokwitoza mu makomine ane none abanyagihugu bamwizeye hanyuma bagatora uwo mugambwe arashobora gutsinda akagira amajwi menshi mu nama nshingamateka n'icyo nagomba kubaza murako reka abishure amatora tuzojamwo ubu unye ku itariki 5 z'ukwezi kwa ruheshi n'amatora abiri itora rya mbere n'ry'abashinga amateka iryo naryo twagitoze mu gihugu cyose no kuvuga yuko niyo bashaka kuduhijwe igiwe canke abarundi benshi bakaduhunda amajwi tukaronka amajwi menshi mu bashinga amateka mu gihugu cyose nta kibuza yuko abishatse n'abandi barundi bakabishaka twese hamwe dushobora gutsinda mu makomine nirindi tora barumvise ingene vyagiye biragenda aho intonde z'imigambo bagiye barazitanga seni zimwe yazemeye ahandi kazanka rimwe na rimwe ugasanga mbere nta ni impamvu ziboneka zigaragara ivyo twavyakiriye uko onye kandi si gihe cuko haba intureka ni ibintu tumaze gusigura kenshi mugabo aho tuzoyajamwo bashoboye kugira aho bayashikana ikomine imwe yose muri zo duserukamwo tuzogira uruhara tuhamara twibutsa abantu yuko aya matora turimwo nayo turere abantu bitoza muri iyo komine barafise ububasha gatoyi bwo kuja imbere mu bikorwa remezo vy'iyo komine bizoba rero binezereye yuko ikomine ishoboye gutora abashinga amateka abajena mama komine bava mu mugambi wacu dufatiye kuri mwe twavuga vy'inyigisho baronse ingene baba babona ivy'igihugu ingene baba baravyiteguriye bifasha kurusha gukwegwa mu mugambwe nk'uwukunda gusa n'ikarata n'inkofero udatahura bijya tuvuga yambona kazoza zangorane z'igihugu dusangiye twese zanyigisho na kwa gushaka kubihindura ivyo bintu nivyo duhagararako amatora rero ntugira ikibazo ni waja gutora bazoguha amakarata abiri y'abajana mu makomine bene y'abashinga amateka aho uzodusangako nk'ayibubanza uzodusanga ikarata y'abashinga amateka ukatwizera ukadutuma tuzoguserukira atankomanzi yego mereka twakire umunywanyi wa nyuma mwiriwe Allo? Namahoro? Mahoro neza. Muri bande mutwakuye muri he? Ingozi. Inde? Bienvenue Ingozi wumvise umutumire turi kumwe? Namumvise nagoma ndamuramu. Mwaramutse neza. Mahoro. Mahoro cyane. Bienvenue hari ikibazo ufise ubaza umutumire? Ikibazo ahubwo nagomba nkeze ibiro byegeranijwe n'uyo muntu n'uwo mugambi yego umugambi FPI ni byiza vraiment kandi ni bimwe usanga kugira bishigwe mu ngiro usanga bigoranye umugabo wundi bw'izimviro ni byiza ndanabatera n'intege ariko
akamvuga nti jewe narishyize hariho umugambi maze igihe negeranya umuntu nkurikiranira hafi za politike n'abanyepolitike ndifuza yuko mbere yuko ntora ndifuza ko kujya mu mamitingi n'akabi abanyamigambwe bose biyamamariza kugira ngo numve ibyiyumviro byabo nkaraba n'ingene biyubatse nayo nashaka ndamubaze ejo aho bukera by'abantu bizobera byanze ndahashika batuma nidepasa hari ikintu twagiye turifuza yuko muri politiki y'Uburundi hazi ibyo bita guhuza abanyapolitiki kugira ngo bagire impari z'agaciro icyo twita débat contradictoire ico kintu abarongo igihugu kenshi bagiye baragihakana mugabo amaradiyo ariko aragifasha aho usanga duhurira hamwe rero twebwe twagiye turahindura uburyo bwo gushobora kwiyamamaza kuko twasanze umengo abanyapolitike benshi bahamagara ku mabarabara abantu bababuza no kuja mu mirimo yabo akenshi bakabakire ku mabarabara kandi ugasanga baje cyane mu miziki n'ibindi umwanya waho ukaba wo gushikiriza ivyivugo kuvuga abansi babo no kwagiriza abandi gusumba kuvuga programme akarero nakajyo twe tuba turonse aho twibaza yuko umuntu tuvugiye ku radio canke tugashika mu telefone abantu tuvuga ivyo dushaka kubashikiriza nk'akarero nimburi Ngozi ukaba uri Ingozi kuri centre nifuza yuko umenya kuhura n'abantu biwacu barateguye programme y'ingene bitoza ngaho bazokwemaza ngaho Ingozi urashobora kubashikira bamwe bose mu kibano cabo nk'akarorero nimba uba kuri centre urashobora kuronka umuntu yitwa David niwe mu arongoye umugambwe ngaho onye n'ujejwe ivy'amatora yitwa Jean Dodieu bari ngaho Ingozi mu kanya bice kuri bonesha cenda guhana amatelefone ya ubarondere muvugane bakwishura ibibazo atari kukubwira gusa ivyivugo ngo tugiye ngo gukurana caka canye ngo tugiye guhindura ibinye umenye abari bo ivyo bajejwe uko bameze n'ico bo kumarira kuva ubu Bienvenue ngira ngo n'icari kiganiro muraza kuba mama nimero yego cyane bace baduhuza ku telefone yego murakoze cyane Bienvenue Francis musigaje iminota 2 gusa imbere yuko turangiza akajambo mushobora kubwira abanywanyi banyu hanyuma muce mubabwira ibiranga umugambwe wanyu hamwe ni bagiye gutora bazomenya gute umugambwe FPI mubangutse muri iyo minota isigaye yego cyane ubwa mbere no kubanza gushima ko mwampuje n'abanyagihugu ndiko mbwira abanyagihugu bose muri iyi minsi hariyo ikintu cyo guticizera cyo kuvuga ngo amatora ngo yaraheze ngo yaragize gute ndiko ndabwira abantu amatora si kibazo cy'umukuru umugambo cyangwa si kibazo cy'abayitoje gusa ni kibazo cy'igihugu cyose twifuza yuko abarundi bose abari bo bose mu mice ya itandukanye y'ubuzima bwabo gushika kwa polisi abasirikare abakozi ba leta abantu bose bumve yuko iciza bipfuza gushikira ntibagishikire ni kwera amatora bayafata minenegwe nuko amatora bayarekera umengo na yanaka azovyimenyamwo bo ntibibaza ico bizobagoza natwe twifuza ko abantu bose nibamenye ko ari vyabo umunsi w'amatora babikurikirane kuva mu gicugu gushika mu kindi gicugu kugira bibi vyabo dusaba ababitegura nabo ni n'abarundi bavyitwararike kugira ngo ejo abafisi ivyiyumviro vyiza bari babijaho rero umugambwe wacu uri nimero 6 kw'ikarata yitora mu nshinga amateka mu gihugu cyose no mucungwe uhiye bose bashobora kubona bakawumenya ni no mu kimenyetso turiko turatanga hose bashobora kuraba nko bari kuri Facebook niki ndaberetse ni bakirongere bakimenye FPI kandi muri iyi minsi yose isigaye 200 tuzoguma tubagengera aho bari hose mu gihugu kugira ngo tubibamenyeshe icizere kigaruke ntidusubire kwita ku mwikomo ngo twarasamaye uno munsi bihagarare Egome Francis Rohero murongoye umugambwe FPI tubashimire cyane kuba mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu murakoze cyane nije ndabashimiye akajyo mu mpaye ko kuganira n'abarundi nejo ni mwankenera nzoba ndahari hanyuma muragerageza ico ca débat contradictoire mu kigire kugira ngo abantu twumvishanye biranafasha no kwigisha n'indi migambo yego metuzo bikorera ko murakoze cyane inyuma y'akaruko gato ya gusa tuca twakira uwundi mutumire hagira kabiri nawe ni Jean Dodieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebo gutura neza ugatwagwa neza batura nabi nabi ibaze nawe amatora ntatume tujyana amatora ntatume tugwana amatora ntatume tujyana amatora ntatume tugwana amatora
kuva ku igenekerezo rya 13 Rusama kugeza ku rya 2 Ruheshi no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe ku igenekerezo rya 5 Ruheshi uno mwaka bazoba ariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo. Ni muri iyo ntumbero Radio Bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 14 Rusama kugera ku igenekerezo rya 2 Ruheshi uno mwaka. Muri ibyo biganiro bidasanzwe Radio Bonesha FM izobaha akanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije. Muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo ku byo bazoba bashikirije. Ibyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere, ku wa gatatu no ku wa kane kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Muzobikurikirana kandi ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo. Kaze nimutangwe. Amatora natume Radio Bonesha FM muri ko marabanda yamwumviriza kugera isaha 9:32 turacari mu mwanya w'ikiganiro. Mwivuze kwiki hamwumvise yuko uno munsi twatanguye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe aho tugiye kuzoza turabashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama ab'amakomine hazoba kwigenekerezo rya 5 Uruheshi uno mwaka. Nkuko rero mwavyumvise uno munsi dufise abatumire babiri mu gice ca mbere c'iganiro twari kumwe n'umutumire Francis Rohero harongoye umugambwe FPE. Ubonaho rero turi niteka ry'ukwakira Jean de Dieu Mutabazi harongoye umugambwe Radebu. Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Nagenda baramukije nyakwa umesha makuru. Mu mugambwe Radebu muramukanya gute? Twebwe mu mugambwe w'intadebukirwa Radebu tuvuga tuti tugire demokrasi bakitabira n'iterambere kuri twese kubera Radebu ni rassemblement des démocrates pour le développement au Burundi kandi mukuramukanya dushirika ifunsi hejuru. Tugire demokrasi rero n'iterambere kuri twese. Egome Jean de Dieu Mutabazi umugambwe Radebu uzokwitoza mu matora yimirije hazakwigenekerezo rya 5 Ruheshi akaba hari amatora y'abashinga amateka n'abajenama ab'amakomine muzokwitoza ku rugero rungana gute muzokwitoza hina he? Twebwe mugambwe w'intadebukirwa Radebu twebwe tuzokwitoza mu ntara shasha zitatu kuzabashinga amateka mugabo uciye ushiramwo manuzwa jambo za komine no mu ntara ya Gitega turiyo kubera tuzokwitoza mu ikomine ya Kiganda shasha. No kuvuga yuko muzokwitoza muri komine imwe ya Kiganda mu matora y'abajenama b'amakomine nimba ntiyenze nimba numvise neza. Oya hari izindi harimo na Bukinanyana no kuvuga muri Cibitoke kandi hakabamwo na Rumonge na komine Rumonge mugabo kubashinga amateka twebwe tuzokwitoza muri Butanyerera no kuvuga Kirundo Ngozi Kayanza hanyuma muri Bujumbura yagutse no kuvuga Cibitoke Bubanza meri ya Bujumbura hamwe na Bujumbura imwe bakunze kwita Bujumbura rirare. Hama rero mu ntara y'amajepfo ariyo muri Burunga no kuvuga Rutana Makamba Bururi na Rumonge no kuvuga muri Butanyerera naho nyene zo kwitoza. Twe rero tukaba tubona yuko amahirwe yo kuronka ikibanza ciza tuyafise. Egome kubatazi neza umugambwe Radebu no mugambwe watanguye ryari ufise ihangiro ijyahe ico two kwita vision. Umugambwe w'intadebukirwa Radebu burya ukomoka ku mugambwe Sahwanya Frodebu mugabo ibere ryarayaze turavuzeye turaheza turavana kandi tuvana neza. Hanyuma rero Radebu twaciye tuyishinga kuva mu bihumbi 2008. Uyu munsi rero urumva yuko imaze imyaka itari mike kuva mu 2008 gushika mu 2025 urumva yuko
turiko turisununura. Egome umugambwe Radebu rero mugiriye ko mu matora mwavuze yuko muzokwitoza ahatari hake kandi mwavuze yuko mufise icizere yuko insinzi muzoyitahukana mbega abanyagihugu bazobizera bakabatora mubemerera kuzobakorera iki imigabo n'imigambi yanyu niyahe mu mugambwe Radebu? Twebwe imigabo n'imigambi ihagaze cyane cyane ico novuga ku burimyi n'ubworozi ku butunzi mu bya politike hamwe n'icyo bita intwaro ibereye nk'ubu ntuzeye twebwe turategekanya yuko mu gisata cy'uburimyi hojamwo amafaranga y'igihugu yababa ibice 15 hatarimwo ya mafaranga bita amafaranga y'amaproje kugira ngo turabe yuko intuzeye twotera imbere ku bice bimwe bita 2 chiffres birenga 10 kwijana kubera gushika umunsi turi munsi y'ibice 5 mu kuvuga croissance. Hanyuma rero ikindi naco twebwe dushira imbere nicerekeye ifumbire burya ifumbire y'ikizungu imwe ita engrais chimique isanzwe yonona isi twe dufite imigambi y'ukugenda turayisubiza inyuma igabanuke burundu kugira ngo tugwize ifumbire y'ikirundi duciye muri za Nyabarega nibindi no guha intuzeye ibitungwa no gufasha abarundi bose ingo zose zikaba zirimo ibitungwa nivyo bizana amasehama rero hariho ikintu gikomeye kandi kera cyarabaho uyu munsi kugira ngo abarimi baronke ifumbire babanza kuriha amahera imbere twebwe rero ku bwacu umuntu arashobora kubaronsa ifumbire imiti y'ibitungwa n'imiti y'ibiterwa tukongera kandi tukabaronsa ntuzeye imbuto za kijambere bimbura bagaheza bagasubiza uyu munsi rero babanza gutanga amahera n'iyo fumbire ntinaboneke ukasanga ntuze iboneka inateba mugabo umuntu ayibahaye kare barabikoresha kujya umwimbu uba waduze bagaheza bakabisubiza no mu bisata vy'ikawa n'ahandi byarakunda ntuze byahora biba hama rero hari ikintu gikomeye uyu munsi kitariko kigenda neza musanzwe muzi yuko nko mu bisata by'ikawa n'icayi burya babishora ugasanga rero nk'ikawa imwe y'akanovera iri hejuru idandazwa nabi mvuga y'akanovera cyangwa icayi cy'akanovera cyo hejuru arico gituma twebwe tutegekanya yuko ikawa y'akanovera kari hejuru n'icayi cy'akanovera kari hejuru byogira amasoko yavyo mugabo mu kubidandaza ntibabivange hama rero hariho ikindi kintu burya gikomeye ni ikintu cerekeye kugwiza ibigo kijambere bimwe biba birimo intuzeye ibitungwa hakaba ariho havukira ibitungwa bya kijambere ico bita mu gifaransa centre naisseur uyu munsi hariho iri imahwa hariho izahora za karuzi n'ahandi mbwa usanga ari nkenya nukuzigwiza kugira ngo imbuto z'ibitungwa bya kijambere bikwire hose hanyuma rero hari ikindi naco tutakibaho ndacari mu byerekeye uburimyi n'ubworozi hama nugushiraho politike yo kugabanya ikoreshwa ry'amakara tukagwiza bimwe byo gukoresha za biogaze canke umuyaga nkuba kugira ngo isi ndimwa ikingigwe kubera uyu munsi ariko uko babandanye bacibiti babigiramo amakara usanga isi ndimwa itagikingiwe hama rero nkiri muri ico gisata cy'uburimyi n'ubworozi imbere yuko ntandukira n'ibindi burya inka uyikama ico wayihaye arico gituma twe tuvuga tuti nukuduza igiciro c'ikawa n'icayi kubarimi kugira ngo basubire bavyijukire umwimbu uduge amahera y'agaciro nayo ashobore kuboneka uyu munsi ugatemberera abarimi bikawa n'abarimi bicayi urabona yuko atanguvu bakibishiramwo hamwe usanga bashaka kubisubiriza n'ibindi biterwa kandi tuzi yuko ivyo biterwa njabuka amazi ari byo bituzanira ntuze amafaranga y'agaciro hama rero ntaribagira
hari ikintu cerekeye nkiri mu bintu by'ifumbire urazi ko ngahi Bujumbura abantu benshi bapoperanya ifumbire plutôt ntuzeye imicafu imwe ibora n'imicafu itabora nk'amacupa n'amaplastike ivyo rero birashoboka gose kubitandukanya kugira ngo iyo micafu ibora ishobore kuvamwo intuzeye bishobore kuvamwo ifumbire hamara mushoboye kunkundira hariho bikenya nshobora gucira ku mayange byerekeye ibyo dutegekanya mu ntuze mu gisata c'amagara y'abantu ico naco ico dutegekanya kandi gishoboka ni kongerereza umushahara abahinga mu by'ubuvuzi bamwe bita abaganga n'abandi babinonosoye gose kubera umurazi neza yuko muri iyi minsi ari abantu b'abaganga bashaka bama bariko baraja hanze bimwe bita fuite de cerveau kugira ngo ivyo bintu bigabanuke rero abaganga no kubongerereza akarusho kandi bagashobora ibitaro bikashobora kuronswa intuzeye ibikoresho bya kijambere hanyuma mvuga ibitaro byose hanyuma ikini naco nukuraba ingene hafi abarundi bose umwe bose bogira ico bita ntuzeye assurance santé kubera turabona neza yuko kenshi abantu usanga cyane bagiye kuja mu zabukuru usanga ata mituwele bafise ata assurance bafise nukuraba rero ingene abantu bose boshobora kuronka ntuzeye assurance santé hanyuma ikindi naco uramaze kubona nyakwa mu mesha makuru ingene abantu cyane abantu bisununuye iyo bagwaye baja za Nairobi bakaja mu Buhindi n'ahandi twe twasanze bishoboka neza gose yuko hamwe abagwiza tunga amabanki n'abandi bantu bisununuye boshira hamwe imitahe turashobora kuronka ibitaro vyiza bya kijambere nka zirya za Agakane zi Nairobi ikindi naco nibagiye muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu nukwihutira gushira mu ngiro ya ngingo ivuga ko abakukuruke bohembwa amahera yababa ayo bakorera bataraja muri leta urazi yuko nyene icubahiro yari yavyemeye mbwa gushika uyu munsi bitaraja mu ngiro hanyuma ikindi naco nugusaba kwicara hamwe na kijya kigo INSS kubera umuntu yatanguye gukotiza kera hareze nk'imyaka 30 canke 40 yakotije yatanze amahera mu mafaranga afise ububasha suma vyinshi akomeye mbwa uyu munsi mu kumuhemba bamuha amafaranga yabaye devalued nukuba ico kintu ca inflation nukugiharura hama kuvyerekeye ico twise energy nukuvuga ntuzeye amasoko ntanga nguvu twebwe turategekanya kuyagwiza kubera uyu munsi ntuzeye ni makenya gose hanyuma rero nukugira nugushira ico bita investissement gushira amafaranga menshi umuntu akayaha kugira ngo ashobore gusubirira ibi vyuma rigidezo ikoresha aba matwi yatwara amazi aba insinga z'umuyaga nkuba kwera byama byapfuye kubera ni ibintu byinshi byasidwe byubatswe n'abadagi hama rero twe tukabona ko byinshi bimaze kononekara nugushiramwo amafaranga menshi hama rero nkiri kuri ibi bya energy kucerekeye igitoro twebwe kucerekeye igitoro kugira ngo gishobore kuboneka turabona ingene biriko biraba muri bibindi bihugu ntuze bibanye zaba za Uganda za Tanzania n'ahandi nico twe dupreconiza dukeneye ko hoba liberalisation nukuvuga abo murundi ab'umunyamahanga umuntu wese ashoboye kukizana akakizana umuntu wese mwarabonye ejo bundi ndakaronshobora kuba ni nk'isukari ejo bundi kubera isosumo yashaka kwizizira ntuze iyo soko abantu nibayizane wasanga idandaza cyane mu kinywa ugasanga ibintu biriko bigenda nabi mugabo kuva buguruye abantu yaraduze gatonya abandi abashaka bose baraheza barayizana ubu iriho hama mu bindi bisata ico ntuze novuga ni kuvyerekeye kuvyerekeye ibyo ntuze iby'ubutunzi twebwe turavuga yuko hari abarundi burya babatunzi batunze cyane no kuzana ikintu bita impôt sur la fortune no kuvuga abantu bafise amafaranga menshi muga tukumvikana ati abo bantu
bo bari nk'abandi turashobora kumvikana ari umuntu wese arenza umuriyaridi canke imiliyaridi 2 canke imiliyaridi 5 yuko twoca dushiraho iyo impo kugira ngo ubutunzi bwabo muzobumenya gute oya birashoboka yego bafise amazu bafise amafaranga mu mabanki umuntu arashobora kubibona nuko ningene baba bakoze turaheza tukabimenya hama rero ikindi naco turiko turavuga murazi ko ubu hariho intuze imbona kazoza yo mu 2040 kugira ngo Burundi buzobe bwifashe mu 2060 buzobe buteye imbere twifuza ko hojaho igisata bita suivi evaluation no kuvuga igisata kiza kiravuga kitwereka yuko uwo mugambi umurindi uri kurajako ko uriko urakogwa kugira ngo ntitugume ngaho tutazi ingene iyo mbona kazo iriko irashigwa mu ngiro hanyuma ikindi naco turabona abo uri kuravuga ati abatunzi none ubutunzi bumenya gute igihe ari ikintu bita enrichissement illicite no kuvuga umuntu yatunze bidaciye mu muco igihe rero umuntu mubaje ati aya mazu 6 aya mazu 10 iyi miduga 12 canke iki wabikuye bikamunanira gutanga isiguro iboneka twe tubona yuko leta ibintu byose adashoboye gusigura ngo umuntu amenye ntuze uko yabironse yuko leta yoheza ikavyisubiza kubera ivyo byo dufasha mu kugwanya igiturire akanyuma gusa mu vyerekeye ntuze mu vyerekeye ivya politike ico turiko turasaba murazi neza ko inama nshinga amateka na nkenguza amateka bafati kuri raporo wa mugwa severe wabahaye bemeje ko habaye ihunyabwoko ry'abahutu 1922 hakaba gusinze kazagata akazi na muntu ku bahutu batutsi n'abatwa uyu munsi rero leta ntiravyemeza twebwe tugiye mu nama nshinga amateka tubona yuko bishoboka yuko tuzosunika iyo dosi kugira ngo leta ishobore kuvyemeza iki ivyemeza uyu munsi canke ejo ni vyiza imbere y'amatora muga hamwe tuba turi mu nama nshinga amateka twobisunika kugira ngo vyemezwe hanyuma akanyuma murazi neza ko hari abantu novuga babatware canke bimboneza bahambwe hanze baguye mu buhungiro aho ni nk'akarorero kumwami Mambutsa canke ntuzeye canke washinze paripe hutu no kuvuga gahutu remi twe tubona yuko twovugana n'imiryango yabo n'indi migambo tuvyumva kumwe kugira ngo ibisigarira byabo amagufa yabo tuyatahukane bahambwe ngaha mu gihugu cabo c'amavukiro mu ncamake nivyo kugira ngo mpiraheze rero twebwe nitwaja mu nama nshinga amateka tuzohanura byanse duhane kubera inama nshinga amateka n'inkenguza amateka buryo barashobora no gukura umushikiranganje mugabo gushika uyu munsi baraza bakabona yuko hari abashikiranganje bakora nabi mugabo bakabahanura mugabo ntibabakure kandi bafite ububasha bwo kubakura twe tukabona yuko ubwo burenganzira batabukoresha kuri twebwe rero hariho umushikiranganje atekwa akora neza umuntu yomugirira monsieur de santé akaheza akamukura mu camake n'ivyo ibindi navyo bazovyumva nitwagira conference de presse hirya yejo ni tutotangura meeting tukayitangurira mu Kamenge murakoze egome habumviriza imigambi barumva yuko hari imigambi iba imeze neza iryoshe kumva hakacagerera abagira bati abaza gushikiriza imigambi akenshi usanga bemera ubuki bategeka mubona ivyo byose mufise ko imigambi muzobishobora hamwe bo bizera twebwe mu mugambi w'intande bukirwa ibintu twashizemo muri programme twe tubona ko ari ibintu mbere bishobora gukorwa atari imyaka itanirahera si bimwe by'ukwemera ubu kutegeka si bimwe byo kuvuga ngo tuzobiraba haheze imyaka 12 ibintu bishobora kuja mu ngiro byihutirwa kugira ngo umurundi agire kugira ngo twubake uburundi burangwamwo amatanoboki nakare ntuze hari cyo ntavutse ikimenyetso cy'umugambi w'intade w'ikigwarade burya numuziyenga turaza kubivuga reka duhe akanya abatwumviza kugira ngo abafise ibibazo bashobore kubabaza sinzi ko hari umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo umunywanyi yavuye ku murongo mwakura kuri 39 77 35 94 39 77 35 94 turi kumwe na Jean
de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu hakaba ariko arashikiriza imigabo n'imigambi bafitiye abanyagihugu mu gihe mwobizera mukazobatora mu matora yimirije kugenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka dufise iminota 10 y'ukubakira kugira ngo nimba hari kibazo mufise mubaza mutumire wacu mubaze ni kuri 39 77 35 94 tujyana amatora natume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye vyinshi iyo himirije amatora amahavuka vyinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukundi hari umunwani ku murongo mwiriwe Mahoro cyane namahoro ni Ferdinand mu gisagara ca Bujumbura garutse yego ndaramutse Mutabazi Ferdinand ndagize yambudi amahoro cyane gose murakomeye yego turashima Ferdinand ubangutse nimba ari kibazo ufise umubaza kugira ngo acisho dufise umwanya mutoya yego ntanazishi ndamubaza nagira ngo ndababaze aravuze yuko gutahukana abitavye Imana bari hanze yuko bakwiye kubatahukana nagira ndamubaze n'ikibazo cy'impunzi zindi ziri hanze nazo naturi bose hamwe baze kwinjira muri cyo bakivugako hanyuma ikindi naco aboneka inama cy'amateka ikora ku rugero uko byari bikwiye n'Umutabazi ariko ndabaza kandi ikindi kibazo cyanyuma naco nuko je mbona abanyepolitike bose ikintu bakwiye ku rutonde intonde zisohoka zugaye zozo barazishima hanyuma naco no mubaza no madati yavutse muri 2008 niho yashinga umugambwe yahoze mu wundi koko kandi uburenganzira bwiwe na ntebe nimwe y'ushinga amateka ari gararonka haburiki abanyagihugu ntibamwiyumvamwo canke ni kwa kuntu usanga ibyo leta ikora byose abishima byose usanga kimanegura ngo kandi mu gihe kiba cari gikwiye buriya leta nikora vyiza byose urakoze cyane Ferdinand reka Jean de Dieu Mutabazi yishure ibibazo Jean de Dieu Mutabazi mwumvise umunywanyi wacu yabajije nimba hari umugambi mufise ku mpunzi iz'abarundi zikiri hanze ego twebwe igituma tubivuga musanzwe muzi yuko nka micombero yahora twara iki gihugu cy'u Burundi yaguye hanze mugabo ikiziga ciwe amagufa yo barayatahukanye ahambwa na gateka hariya mu Rutovu cyo kimwe na Major Petero Buyoya ivyo rero kijanye n'impunzi cyo hari umugambi tukabona rero yuko nka Gabuturimi canke umwami mwambutsa hambwe muri Swiss Gabuturimi naho muri Tanzania nabo nyene tubiganiriye n'imiryango yiwe kandi turamaze kubivugana yuko nabo nyene bifuza yuko yohambwana agateka amagufa yo bakayazana ngaha hanyuma rero kuvyerekeye impunzi twe tubona yuko bikenewe yuko impunzi izisigaye zose zotaha mu gihugu cyabo hagasigara abavyifuza kari baguma mu buhungiro mugabo rero abantu bagaheza tukabahungura hama rero hari burya niyo babizera nico Ferdinand yashatse kubaza hamwe mworonka amajwi mugashika mu nama nshinga amateka arico muzokora kugira ngo impunzi zitahuke nico yashatse kubaza erega burya kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere uragitunganya neza none ndaguha karorero nyakwa mu menshi makuru hari umuntu w'umutanzania w'impunzi urigera wumva hika hari umugane w'impunzi urigera wumva oya buya nico gituma muri programme tuba turiko turashiraho tuvuga tuti ibi bisata byose ntuze duhejeje kuvuga ari byerekeye gutwara neza ari byerekeye hariho nibindi byinshi twavuze bya transparence mu butungane hari ibintu byinshi tuko turagera hamwe byoja mu ngiro igihugu kigatera imbere byugabanya abantu bifuza bashaka guhunga iki gihugu hama icya kabiri abahunguka nabo umuntu agaheza akaraba ingene abatunganiriza neza kugira ngo bashobore guhunguka kandi umuntu akanabafasha bimwe biboneka kandi byo kijanye n'ingene inama nshinga amateka ikora mwebwe ngo mubona ikora uko bikwiriye none ngira ngo Ferdinand ntiyumvirije je navuze nti
hamwe twitwoja mu nama nshinga amateka turiyo turahanura hari ikintu bita contrôle de l'action gouvernementale turahanura tugakontora twasanga hariho uri ko arakora nabi agaheza akabogozwa arico gituma twebwe kuri iyi nama nshinga amateka uko iriko irakora ntihana irahanura gusa twebwe tubona yuko ari nuguhana ukuvuga umuntu akabogozwa n'intonde zugaye naco ngo mukivuga kwiki intonde zugaye burya no kukiraba neza nico gituma uwifuza kwigenga ashatse arashobora kwitoza akigenga mugabo igihe umuntu avuze ati turabantu 10 4 canke 100 bashinze umugambi twe tuvuga tuti urutonde turaza kugugara mugabo rero ndakubwire ikintu nkumbure Ferdinand timviriye neza hari ibintu twumvikanye kandi ubona yuko izi ntonde zugaye zifasha cyane cyane abantu b'inkewa abatutsi abantu badakunda gukerebuka mu bya politike nk'abakenyezi hamwe twovuga tuti umuntu wese dutora uko dushaka turabona yuko hotogwa ibitigiri biri hejuru cyane by'abahutu ego mu majambo make no kuvuga yuko mwebwe mushigikiye yuko hoguma hakoreshwa intonde zugaye ego ikibazo ca nyuma yabajije yavuze yuko mwashinze umugambwe mu 2008 muvuye mu wundi mugambwe ariko ko naho nyene mwaguma mwitoza ariko mutararonka intebe ati haburiki ntimuronke amajwi oya nuko nkumbura tagiye arakurikirana uko twitoza ubwa mbere ntuze twaciye tuja mu bintu byitwa urunani rwa kopa tukagira urunani hama rero nk'amajwi yacu tugasanga twahisemo turi hamwe turi migambwe ishika 9 cyangwa 10 amajwi yacu twahisemo kuyaha ubundi mugambwe ariko ubu twe twahisemo kwigenga arico gituma ubu umugambwe w'intadebuko yaradebu wahisemo kwijana kandi n'amahirwe tuyafise yego reka twakira umunywanyi wa nyuma mu kiganiro mwiriwe namahoro yego namahoro muri bande mutwakuye muri he Pascal ku Musenyi mufise kibazo mubaza umutumwa bubanza yego ndamukije arabumva yambo neza Pascal yambo hama cyangiro cyanje nuko gusa twebwe tumenyere mu gihugu cy'u Burundi iyo umunyapolitike amaze gushaka ubutegetsi yuko acayibagira no wahamusize ni ukuvuga ko ngo abashinga amateka twebwe abashinga amateka tubabona mu gihe bariko bagereza ko amajwi baje kugira ko amajwi nta bindi nivyo biyemeje nenga bica biherera aho nyine muri mitiri mbega we ko avuga yuko azoshikiriza imigambi ubwo niyagirirwa amahirwe akajaho ntazabonera nk'abandi yego mereka tumubaze abishure Pascal yego mutabazi Pasika wewe iryo jwi nurimpe hanyuma rero nashika hariya mbere n'amatelefone yanje ndayaguha hanyuma rero uzorabe yuko nzoba barisizaho je mutabazi jandere sindi barisizaho hari abashinga amateka nshobora kuguha na telefone yanje ndaza kuyiguha ni 68 94 90 ubusa 68 94 90 ubusa ni wanje muri Butanyerera uri kwisonga yitwa Nduwimana Valente ni 68 10 41 muri Butanyerera nuwitwa Huricubonye Innocent 61 45 50 ubusa indwi mbere ndanagutumiye hirya yejo tudogira meeting yagakura izohera mu Kamenge haja kuri rompo ndagutumiye kuva mu masaa 5 hanyuma akabijya nzoheza ndakakubwire kubera nzoba mfise umwanya wisanzuye rega ibyo ntitubyanse gusa nuko mu gihugu cyacu amaze kubona yuko umunyapolitiki yamaze kumushyira ku butegetsi ubucuti mwari mufitaniye buca burangirira aho nyene imigambi mwiyemeje nimuyitwe turabene gihugu abashinga amateka nayo bakaza kudutorera amategeko atabaho ntajende diyo mutabazi ndakubwira n'ikibazo kimwe kugira wumve ikintu ndiko ndavuga nawe ugifatireko nk'umushinga amateka kuba ukagatora itegeko ryo gufungira ibitungwa mu mazi aribwo butunzi
Pascal kumbure wumvise Pascal imigabo n'imigambi y'umugambwe Radebu hari nabandi bariko bariyamamaza uzoheza uhitemwo ivyiyumviro ubona yuko birashe kandi bizoshigwa mu ngiro. Jean de Dieu Mutabazi mu munota umwe gusa akajambo mubwira abanywanyi banyu hanyuma muce mugira ko muvuga nibiranga umugambwe wanyu hamwe rero n'ingene abifuza kubatora bazobamenya ku munsi w'amatora mu munota umwe. Mu munota umwe ubwa mbere twebwe ikimenyetso cacu n'umuzinga. Igitiba bisigura gutera imbere nk'ubuzinga. Twagisemo kubera ni Rassemblement Démocrate pour le Développement. Twebwe dushira imbere iterambere. Ica kabiri twebwe ushaka guhijwe Jean de Dieu Mutabazi jewe ndi kwisonga azoheza tore nimero 12 hama rero ari muri niyaba ari muri Butanyerera azoheza atori nimero 11 canke muri Burunga. Hama ikindi naco kubera basokuru batubwiye ati twifuza igihugu gitembamwo amata n'ubuki nico gituma twafashe uwo muzinga. Hama rero uteretse mu giti gifise amababi atotahaye bisigura itoto mu matongo nico gituma burya twavuze ibintu byinshi byerekeye uburimyi n'ubworozi. Hama rero ico kimenyetso namaze ntuzeye kukibasigurira Radebu nayibabwiye ikimenyetso cayo nico numuzinga turi ku numero 12 aha muri Bujumbura yagutse cibitoke Bubanza meri ya Bujumbura na ntuze na Bujumbura dukunze kwita rural ushaka guha ijwi Jean de Dieu Mutabazi ndi kwisonga azotora kuri azoshira urutoke guye kuri numero 12 hamwe no muri Butanyerera numero 11 na Burunga numero 11. Yego murakoze cyane Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu akaba yari umutumire wacu mu kiganiro hayiko arashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe Radebu sanzwe huri mu migambwe hizoja mu matora yimirije kwigenekerezo ya 5 ruheshi uno mwaka turimwo. Tubashimire cyane kwa mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Jewe nanje ndabakengukuye gose kandi nabatumiye hirya yejo basidukane niyo nk'abarundi kuza kumviriza imigabo n'imigambi irashe izoduteza imbere. Yego murakoze cyane ikiganiro muriko mushikizwa na Christine Kamikazi vyatwere kwizera no werekora to amajwi abashikira mwande mukurikira ibiganiro vya Radio Bonesha FM murakoze. Wanyu ariko abantu benshi batazi. Bivuze kwiki ni kwize 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 kwiki Bonesha.